FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi zaraye zifashe aba infiltré canke abatasi bari muri Kamituga ni localité iri muri territoire ya Mwenga nyuma y'amajambo atari make canke y'inkuru zagiye ziratishikanaho bavuga yuko igisikari ca Congo FARDC coba catanze Mwenga yose ibice 70 kwijana. FDNB imaze kuvyumva niho yaca ikora uruhigi maze igira umusako udasanzwe maze biza kurangira bafashe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitari nke aho ubona neza yuko babanje kabisa kubahata igiti. Ni video iri kirasakara yerekana neza ingabo z'u Burundi mu gihugu ca Congo ziriko zirahata igiti inkoni nyinshi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kuba dukurikirana aho muherereye hose ndizera yuko mushobora kutwandikira ko nimero mubona cyangwa mukija muri iyi link mubona muri commentaire ya mbere kugira ngo mwinjire mu group yacu WhatsApp tuze turabaha amafoto n'ama video y'ibiba vyabereye ku mirongo y'urugamba bakeneye kuraba ingene izo nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zayiko ziracapwa igiti cyangwa bariko barakubita inkoni bazihana abihanikiririza. Murahawe kaze kugira ngo dushobore kubasangiza zino video. Sivyo gusa muri ano makuru yacu turaza kuyaga ibijanye no gitero cyabaye ku munsi w'ejo cyakozwe n'indege za FARDC maze ziza gutitiza ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse inyeshamba nyinshi nazo zirahaburira ubuzima izindi nazo zirahakomerekera kandi cyane. Yani makuru dufise nuko muri Masisi ku munsi wa hirya y'ejo naho hashoboye kuba hafatwa abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda batari bake bavuga ikinyarwanda neza ndetse baranavuga naho baje baturuka. Ibi byose turaje tubive umuzini muzingo tubahe ano makuru uko byifashe bwana bantu mudukurikirana aho muherereye hose. Imbere yuko tangura no makuru yacu kanangure ndabaramutse ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasori kurabera ko kino kiganiro. By'umwihariko ndamutse cyane abumva ururimi Kirundi ndavuga abari mu Burundi, abari muri Congo, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, abaho muherereye hose muri Afrika tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya. Reka mu mpande zine z'isi tubaramutse tubahe ikaze mwa kino kiganiro cacu cyuno munsi. Yesi nkuko bisanzwe reka mu nkundire duhere ngaha muri territoire ya Mwenga. Mwenga ni territoire iri hafi ya territoire ni territoire iri muri Sud hafi ya Uvira. Kuva muri Uvira uja Mwenga ni donc ni umwanya muto uko ni hafi na hafi ni nayo bihana urubibe. Rero amakuru dufise nuko inyeshamba zari zamaze kuba zitanga ruswa canke zatanze amahera ku gisikare ca FARDC kugira ngo bashobore kuba babasedera bumwe mu buce buri no muri no territoire kugira ngo bikunde bashobore kuronka aho bahagara canke bashinga ibirindiro bikomeye maze bazoze barataka Uvira canke bataka mu micungararo ya Uvira atakibazo na kimwe. Tunababwira yuko umugano umusisangozi yabahaye yababwiye uburyo ingabo z'u Burundi FDNB zashoboye kuba zifata bamwe mu basirikare ba FARDC bagambana maze bakabaka ibigwanisho donc sinzi muri terume y'igisirikare uko bavyita biranyeshafye uko bavyita. Yes nuko mwara inkuru ndazi umusisangozi yarayibahaye ababwira uburyo ingabo z'u Burundi zifatiye ibintu mu buryo maze zizaza gutangura zita muri ambushi canke zikora agatego maze abasirikare ba FARDC bariko baragurisha ubumwe mu buco bundi baza kubaka ndetse n'ibigwanisho. Izi nkuru zagiye kuza ziravugwa mu gihe c'intambara bo kwa advancing cyangwa batera baje imbere batera bisubirira inyuma, ariko ingabo z'undi FDNB ziravuga ati no ntimushobora gusubira inyuma mu gihe urugamba rurembanye kandi twaje kwapuya muyebwe. Niho bace bafata ingingo yo kugira ngo babaka ibigwanisho maze baza kuvyikoreshereza canke baza kuba babibitse kugira ngo bashobore gutsinda urugamba. Ubona yuko zinonye plutôt kino gisikare ca FARDC cyo kiba gifise ivyuma bikomeye imbunda zigezweho zirasakure ziri ku buhinga bwa none muga ugasanga ntibariko barabikoresha ico vyagenewe birangiye ahubwo ariko barahunga urugamba. Twabwira yuko
bamwe mu basikare ba FARDC FDNB yamaze kuba désarma ibaka ibigwanisho donc ibiranga umusirikare. Ibi twagiye turabibaha umunsi ku munsi. Reka twigarukire ngaha muri territoire ya Mwenga. Territoire ya Mwenga ni territoire ihana urubibe na Uvira ndetse na Bukavu, ubuce bwa Kasongo ku ruhande bwa hariho Nyangwe, ku rundi ruhande hariho Kibombo, za Kindu, za Karima, za Puniya, hejuru hakaba hariho Warikari ndetse na Goma n'ukuro karite yo ngaha muri Mwenga imeze. Ku rundi ruhande hariho igisagara ca Uvira ndetse muzuko kiri mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Rero amakuru dufise nuko FDNB yabashije kuba yifatira ibintu mu buryo, inyuma yo kumva yuko FARDC yagambanye ikaba igomba gutanga ubuce buri ngaha muri Mwenga yakikora umusako, maze biza kurangira ifashe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zitari nke. Nababwiye yuko dufise video bariko bacapa inkoni, ntabwo babarashe ngo babice, ahubwo babacafite inkoni kugira ngo bababaze ikibagenza ndetse bashobore kubabaza n'abandi aho baba binyegeje. Ubona yuko ibintu bitaba byoroshye. Rero mumenye yuko zino nyeshamba zafashwe sinyeshamba novuga yuko bari bacinjire, ahubwo bari abasikari b'u Rwanda RDF yiboneka yuko buzuye kandi bakwije ni donc iri umusirikare. Aha rero muri Mwenga andi makuru dufite nuko igisirikare cy'u Burundi kimaze kuba kibona yuko FARDC iri kirasida ubuce bukebuke, niho yaca itanga itegeko yuko baduza indege maze bakiye bakarasa ahari birindiro hose by'inyeshamba kugira ngo bazice intege inyeshamba zitemo hari. Niho haciye akanya gato maze Sukhoi 25 Sukhoi SI-25 y'igisirikare ca FARDC yagaragara mu birere yibasira ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda atakibazo na kimwe. Amakuru dufite nuko inyeshamba zo zitari nke zashoboye kuba zihasiga ubuzima, inyeshamba zitari nke zashoboye kuba zikomereka ndetse zimwe mu birindiro zari zirimo zigafatwa vyaranahimba, zigafatwa n'abene gihugu maze bakazishikiriza ahari abazarendo nabo bagaca bazitaho. Ku rundi ruhande ishavu ni byinshi, batabaye hafi wazarendo aha muri Mwenga ishobora gutanguza umuriro udasanzwe, ishobora gutanguza imigwano yo kurasa FARDC. Twavuganye nabo wazarendo bari ku murongo w'urugamba, batubwiye ati dufite ishavu byinshi ariko turiko turihangana nubwo biriko biradutsinda. FARDC ibintu iri kiradukorera ngaha ni ibintu twavuga yuko aragahomera bunwa, ni ibintu bidasanzwe. Kuko tugerageje kuraba turiko turabona FARDC mu gihe turiko turadivasira kugira ngo dufate ubuce bwinshi dushobore komora inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. FARDC yo yibereye muri business ikiradandaza ubuce ugiye butandukanye bwo ngaha muri Mwenga, umengo ntaco binona, umengo donc byatumye abazarendo bagira akayagisho novuga yuko umwanya n'umwanya ishobora kurasa kuri FARDC hatagize igikorwa cyane ngo igire igihindura. Rero mwumve yuko ngaha muri Mwenga niho rusutamiye, aha muri Mwenga niho imigwano ikomeye kandi cyane. Aha muri Mwenga niko gace novuga yuko muri uyu munsi cyangwa muri ano masaha tuko turavugana ibintu bidasanzwe. Dufite amafoto y'ahantu indege za FARDC zashoboye kuba zibombardida, n'ahantu kabisa byaboneka yuko ahejeje kubera igikorwa kidasanzwe, kuko ugerageje kuraba hari donc hari inyotsi nyinshi yerekana yuko hahejeje kubera igikorwa novuga yuko kidasanzwe. Aha nyene muri Mwenga inyeshamba bavuga yuko zigeze ku birometero 30 kugira ngo zinjire mu buryo bweruye muri Mwenga. Ibirometero 30 numva hari ibirometero bike cyane, hatagize igikorwa inyeshamba zishobora kwinjira atakibazo na kimwe. Kandi tukanababwira yuko zino infiltre ingabo z'u Burundi zabafatiye muri Kamituga ni ku birometero 70
na bitanu kugira ngo uva ucinjira mwenga kugira ushike muri Kamituga ni birometero 75 kugira ngo ube washitse mwiyo Kamituga. Mugabo mwumvise yuko inyeshamba FDNB yazifashe zamaze kuba ziyemfilitra muri Kamituga, bisigura yuko ahubwo mwenga yuzuye inyeshamba nyinshi kiretse yuko zitaratangura ama operation akomeye mu buryo bweruye. Donc baragomba gukora ya tekinike kuhafata ariyo bari bakisanga iyi mwenga ifashwe n'abari ngaha muri mwenga bamaze kwiyemfilitra. Rero amakuru dufite nuko abene gihugu bari muri mwenga ubwo bani bwinshi cyane. Abene gihugu muri mwenga ntabwo bakija mu mirimo ibatunze, ntabwo bakija mu bikogwa bari basanzwe bakora kugira ngo bashobore kwiteza imbere n'imiryango yabo. Aha muri mwenga ubuzima bw'abene gihugu buriko burazimba kubera ko imigwano iriko irahabera. Ubona yuko inyeshamba ziko zirakoresha inguvu nyinshi muri no misi, bigatangaza abantu benshi mu gihe mu misi yeze zino nyeshamba zariko zirakubitwa atacamira. Rero mwumve yuko iyi Kamituga muri mwenga ibintu nibisanzwe. Mwenga yose wazandi tameze magabo, ngabo zondi zimeze magabo. Fact siyo ntaco twoyivuga kuko nyirikira hadanaza. Mushobora kumva iyi mwenga yigaruriwe n'izinyeshamba. Sinzi abeshi ko mwabonye agasanamu kerekana ahantu M23 imaze kuba yafashe cyangwa imaze kuba yigarurira aha muri Sud Kivu. Sinzi yuko aka gasanamu reka ndakabereke. Aka gasanamu sinzi ko mukabona. Aka gasanamu yes sinzi ko mubona aha muri mwenga plutôt aha muri Sud Kivu. Sinzi ko mubona ubuce M23 imaze kuba igaragaramo. Sinzi yuko mubibona neza ariko mutwihanganire. Aha nibwo buce M23 iriko iragaramo. Mugegeje kuraba murabona neza yuko ari ubuce bwinshi kandi ubuce buhanamiye igisagara cyawuvira. Niyo mpamvu ndiko ndavuga FARDC gakomeza gukora bino bintu. Ingabo z'abawazareni zirashobora kubarasa umwanya n'umwanya kuko amakuru dufise nuko buno buce bwose mubona aburi minyeshamba kandi ziganziye murovuga nk'agace kakavumu. Inyeshamba kabisa zihakontrola a 100%. Tuje muri Bukavu inyeshamba zihakontrola a 100%. Tuje muri Nzibira inyeshamba ziriyo ni nyinshi. Inyeshamba ziriyo muri Nzibira mu vyumve. Tuje ngaha muri Kasika inyeshamba ziriyo ni nyinshi. Mwenga inyeshamba makuru dufise nuko ziriko zirashikayo. Kamanyora murabizi yuko Kamanyora yo inyeshamba zuzuye. Kamanyora nababwira yuko Kamanyora ihano orubibe na Cibitoki. Sinzi yuko ivyo mu bitahura. Aho ingabo z'ubundi ziriko ziragaragara mu buryo bweruye naha muri Uvira na Minembwe niho twovuga yuko ingabo z'ubundi ndetse na coalition yabo FDNB FARDC wazarendo ariho bahantu twovuga yuko ariho hari umubare mwinshi w'abasirikare ba coalition ya FARDC. Ariko mwumve yuko aha hose muri parike nationale Nyungwe mwumve yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda naho zimaze kuba zahashitse, ziriko zirahabwa bukebuke, ziriko zirahabwa bunyi n'iki gisirikare cha FARDC. Rero novuga yuko iritara iriwese niba ricisha isuka kumbure turaza gukomeza kubashakira amakuru y'ibiriko biraba ku murongo w'urugamba. Mugabo mwumve yuko ibintu bitaba vyoroshe na bukebuke. Rero twababwira yuko dukomeza kubashakira amakuru, tubabwire uko ibintu biriko biramera, uko imigwano iriko irahindura isura ngaha ku butaka bwa Kongo. Reka rero twigibandanize n'inkuru yacu aho ku munsi wejo habonekanye amamodoka menshi, imodoka nyinshi, mafumafu nyinshi z'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda aho bariko barinjira mu gihugu cy'u Rwanda maze binjira mu buce bugiye butandukanye atakibazo na kimwe. Ndazi ino video inyeshamba z'u Rwanda ziko zirinjira turashobora kuyibasangiza abantu mwese mudukurikirana, hama tukabaha mukabona uko ibintu byifashe. U Rwanda nago ntigwihisha ruguma rusuka ingabo za RDF kuja gufasha no gukomeza inyeshamba za AFC
M23. Ubu n'ubutumwa narungikiwe n'umuntu yarasanzwe ari kwibarabara aho zino modoka zagiye ziramucako, ndetse byaboneka yuko abene gihugu benshi bari umengo barazishimiye. Kaca ndaba playingira ka video ndakabereka muri telefone kugira ngo dushobore gukingira urubuga rwacu sino ka playinga ngaha kuri ekra, kumbure muraza kubona yuko ibintu byifashe. Iyi rero mwumve yuko muri Sud Kivu leta y'u Rwanda atagira kirakora kugira ngo ishobore kuba yo hafatishije mu buryo bweruye. Muri Sud Kivu mwumve yuko leta y'u Rwanda iriko iragomba kuhafata kandi cyane. Reka ndabereka ka video, akana ka video kinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sinzi yuko mubona ibimodoka hajya, ibiriya n'ibimodoka biriko biragenda, murabona yuko ari ibimodoka byuzuye abasirikare, ibimodoka birimo abasirikare benshi, ibimodoka biboneka neza yuko sinzi yuko mubona yuko bikigenda. Murabona yuko ari byinshi, ni byinshi pe, ni byinshi. Zo nyeshamba z'u Rwanda zikomeza kwinjira ku butaka bwa Kongo atacamira. Ndibaza muriko murabibona hari imbere, muriko murabona vya mafumu, muriko murabona ama pick up, muriko murabona ibimodoka byuzuye vraiment, biboneka neza yuko ari zindi nguvu. Mu gihe FARDC yo ikomeza gutanga ubuce, mwumve yuko M23 yo na RDF bariko barakomeza kugira inguvu bagwiza abasirikare kugira ngo bikunde bashobore kuba bifatira bino bice, babigenzure 100%, maze imigambi yabo ishobore gushikwako canke bashobore kugira ico bashaka. Barikarization nkuko naye babwiye mu biganiro byacu tumaze iminsi tubatambutsa. Rero mwumve yuko leta y'u Rwanda atakitari kiragira mu kugwiza ingabo mu gihugu ca Kongo, ariko nyamba uno munsi twumvise yuko iri kiragwiza ingabo mu gihugu ca Kongo. Twama tubona barungitse uno munsi bakarungika, ejo bakarungika rumangabo bagasohora abasirikare, ejo bakisubira gasohora bashikana mugabo na feedback babona nuko baba barisha amahera, ntazi inguvu z'isere cyabo ntazo turiko turabona, bivanye n'umuvuduko uburyo biteguyemo ntituriko turabona inguvu zabo kuko ntavyo baratwereka, kiretse ko buce bwose ariko barafata bariko barabuhabwa n'amafaranga, ndavuga na FARDC. Rero ntimutangare nimwabona bino bikamyo biriko birinjira, mukayibona byinjira ariko nimuzobone biriko birasohoka, n'igisohotse igasohokana imirambo yuzuye iyo uko maze kubona kino gihugu cy'u Rwanda cinziza ikamyo y'abasirikare bakomeye, kigasohora iyindi kamyo y'abasirikare b'imirambo bamaze gupfira ku mirongo y'urugamba. Ibi ndazi yuko mumaze kuba mu bitahura, twabahaye proof nyinshi, twaraberetse irimbi rya Kanombe uko byari vyifashe, kandi hagi Kanombe rijya rimbi rihabwamwe abasirikare b'urwego hejuru. Twarababwiye ibijanye n'ibitaro bya gisirikare vy'Ikanombe, twarababwiye ko vyuzuye inkomere, twaraberetse ndetse n'ifoto y'isare yuzuye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda babaye ibimuga mu izi ntambara zo muri Kongo. Urabacitse amaguru, urabacitse amaboko, uraba abarashwe mu mutwe bafise amatrouble, uri abagizweho ingaruka zose z'intambara. Twarashoboye kubereka ino foto ingene bize. Rero ushobora gutangara nyamba uno munsi binjije iyo kamyo yuzuye, ku munsi wejo bagasohora iyindi kamyo y'ibimuga ivuye muri Kongo, bazoba ari babandi nyene binjiye. Nariya twamenye yuko ubu batacinjiza abasirikare gusa, bashiramo n'abasivile canke namwe baba batoraguye mu mabarabara. Ndavuga abo barundi bagumutse 2015 bakaba aribo bajana ku mirongo y'urugamba mu gihe wo batazi n'uburyo karashindi ko ushobora kuyisambura ukayiteranya. Bagaca rero bagomba kuja guhangana na gisirikare cyavuye mu ishamba igisende DFDD kigagwana, bagacaza guhangana na gisirikare cyavuye muri Paripeutu FNL, bagaca bagomba kugwana nabo basirikare b'inzobere. Murazi yuko igisirikare cy'ubundi cyavanganye kivuye mu mihingo myinshi, abari muri leta, abari mu mashamba, abo bose mwumve yuko abo bose ari abantu bazi ibintu by'urugamba kandi babikora neza, ndetse bakabikorana ikinyamwuga mu bwitonzi n'indero nyinshi. Twamaze kubibabwira uburyo ingabo z'Uburundi zitwara neza aho ziri ku mirongo y'urugamba, nta bene igihugu baziga bashamirana, kiretse kakagwi k'abanyamurenge bake bagigwa ivyambo vyo kurobesha baja mwibarabara ngo biyamirize FDNB. Mugabo bomenya iciza ca FDNB, umunsi bohava perezida w'igihugu cy'u Rwanda agaca bajamo akabacira, niho boca bavuga ati
burya twabonye donc turabonye igisirikare cy'ubu nico twakitumariye tubasugiye mu mateka y'uwo mugabo w'igihugu cy'u Rwanda itsembatsemba ryakozwe muri 94 nzobazanira ikiganiro cirambuye ndamaze kuba ndonka umutama w'inararibonye apana bamwe bigira umutama w'inararibonye yaromowe mu gihugu cy'u Rwanda ubu akaba ari mu gihugu cy'u Burundi mwese ndazi ntawo muzi ntakunda kugaragara ntavyashaka ahubwo tuzobacishiriza amajwi yiwe tubabwire uburyo genocide ya 1994 yakozwe na President Paul Kagame. Ushobora kuvuga ngo vyagenze gute ngo ni ya ideology ngo abahutu n'abatutsi wewe ari mu bo mwita abatutsi nawe yavuye mu Rwanda ari uko hari ibyo badahurije ko n'inyeshamba za RDF arico batahurije ko nawe ari mu bagwanye kandi arakuze n'umupapa akuze kumbure nzozana ikiganiro ciwe kiramvuye dushobore kuba tumutegabiri nga inkuru nogarangiriza ko ni muri Masisi ku munsi wa hirya yejo harasoboye kuba hafatwa inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zivuga ikinyarwanda neza ndetse kigashirako n'ubwatuzo zinyeshamba zaravuze aho zaje ziva mu gihugu cy'u Rwanda ndetse zinavuga na bamwe mu bashefu basanzwe barongoye hajya ku mirongo y'urugamba muri Kongo baravuga uburyo bisanga muri M23 kandi bazi yuko ari igisirikare cya RDF mugabe karangira basanze bari ko barakorana n'inyeshamba sinje kurandira yari just cyamake yano makuru mumenye ibizindiye kuri no munsi cyane muri mwenga uko vyifashe mwumve ka kuba makini sana ndavuga kubaza rendo ndetse no gucungira hafi FARDC vyiri kirigira hama babandanye baburizamo imigambi yabo kandi abike banure kumbure turongera guhurira mu biganiro byacu vy'uno munsi bye bye.